ngaha mu Nsanze ndiko nkurikirana umwuga ujanye na sudira. Yo kugira ngo nisange ngaha nayifashijemwo nirishiramwe page ariryo ryaje rirondera abajene rishobora kwigisha nanje camba mubo hafi navyumvise ubwa mbere candasimba kwiyandikisha cangirirwa amahirwe rero kugira ngo nshobore kuza ngaha kwitere mu Nsanze. Je kugira ngo nze kwiga uyu mwuga bwa mbere nari umurimyi maze kuba ndi umurimyi niho haho rero naje numva ako kamo ntewe nanje candakitaba kugira ngo nshobore kuraba ingene no kwiyungunganya cyane cyane nk'uyu mwuga wa sudira. Akarusho karahari ni kanini cyane gose kuko ndi hariya muhira sinarinzi gufata mereze sinarinzi gufata ipensi muga ubu ndabona akarusho kandi ndabona mu myaka iri imbere ndabona advantage. Akamaro karahari kanini cyane gose na cyane cyane mu iki kibano cyatwe tubayemwo. Uyu mwuga niwo akunda guhurumbirwa n'abakobwa mugabo ariko ndazi ko beshi bazombonera kwa karorero kandi nanje ivyo nashoboye kwiga ndize ko nzobifashisha abandi. Ico dutegekanya nuko tumaze ibi vyigwa bimaze kurangira ngaha nuko tutazoca tuvana ahubwo tuzokwihutira ikintu turi hamwe twese kugira ngo tuze turabe ico dushitseko na cyane cyane mu kuzokwiyaranje ngene dushobora kurondera utuntu tuba turakora bikenewe tuze dusabe n'ingurane kugira ngo tubandanye dutera imbere. Tumaze kuronka ibintu vy'ingurane nuko twoca turondera ibi vyuma vyankenerwa mubona dukoresha ngaha tukanatwe tugashinga atelier bishobotse tugaha akazi abandi mu gihe natwe bizoba vyateye imbere. Je ndabona yuko baba bigeme baba bahungu ivyo niko ndabiza bavyumva ivyo navyo bikanshimisha iyo uri kurigisha abanyeshure bakagenda bamenye barishima bakongera bagashimisha n'uwabigishije. Ndamaze kubiza gukora imbabura amadirisha imiryango mito mito iyo miryango minini minini nakosa nateko turayikora bariko barabimenya ndavyo kuko zimaze kubigisha ndabona ko bashobora ama atelier yabo kubera byo ndiko ndabiza ndabona ko bavyumva kandi nzokongera ndabafashe mu kubafasha kugira ngo baronka ama atelier yabo na cyane cyane ko ndiko ndabiza nkeneye ko nabo bazokwiyungunganya ntibace basubira iyo nagomba kubakura. Inyuma y'izi formation nazo nzokoroherwa cyane kubera ko umwanya batazoba bararonka ivyo nkenerwa ngo baje ku materiyo ya nzohitamwe abatari bake kugira nongere ndabaha akazi na cyane cyane ko ndiko ndabigisha n'umutima mwiza kandi ndabakunda sinzokwemera ko bazoguma bicaye. Inyuma y'izi formation nzoza ndabaha akazi kugira abandanye bibuka umwuga.